Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amazaburi, ku Izaburi 102, duhera ku karongo ka 10 tugeze ku karongo ka 19. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo igisabisho cyo mu marushwa. Erega umunyota nsigaye ndawurya nk'umukate, amosozi yanje ndayasukiranya n'ico ndiko ndanywa. Kubera ishavu ryawe n'uburake bwawe, kuko warankirije uranjugunya. Ubuzima bwanje bumeze nk'igitutu kiyonga, kandi naragariye nk'icatsi. Ariko weho Mukama wamaho imyaka yose, imbyaro uko zigenda zirakurikirana zama zikwibuka. Urahaguruka ukagirira ikigongwe Siyoni, kuko ari igihe cyo kuyigirira impuhwe, kuko isango ryageze. Nkako abasabyi bawe barakunda amabuye yayo, ivu ryayo rikabatera intimba. Amakungu rero azokubaha izina ry'Umukama, abami bose bo ku isi bubahe ubuninahazwa bwawe. Nkako Umukama agiye gusubira kubaka Siyoni, aheze yibonekeze mu buninahazwa bwiwe. Ahindukire yumvirize igisabisho c'abarushwa, ntagaye igisabisho cabo. Ibyo bazovyandika abazovuka hanyuma, kandi igihugu kigiye kuremwa kizohayagiza Umukama. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana, turacyabandanya rero iyi Zaburi ya 102. Iyi ni audio canke video ya kabiri. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo igisabisho cyo mu marushwa. Turacyabandanya rero kuzirikana igisabisho cyo mu marushwa, igihe umuntu abagowe ahangayitse ingene yosenga. Akarongo ka 10 rero karavuga ngo erega umunyota sigaye ndawurya nk'umukate, amosozi yanje ndayasukiranya n'ico ndiko ndanywa. Bana b'Imana, muramaze kubona hariho igihe umuntu aba ariko ararya kubera inzara, mugabo akajya ariko ararira. Nyimba ejo nariko kwi audio ya mbere nariko ndababwira akarorero k'ukuntu nabayeho ntehotezwa muri Tanzania mpangayitse. Ariko reka nje no kubandi. Jewe aho nyene muri Tanzania ndazi abatari bake naremesha, kuko nubwo hari ibihe nabayeho nabi, hariho n'ibindi bihe bishika nkabaho neza. Kandi rero nabayeho ndi n'umutegetsi, habaye n'igihe mbaho ndi umutegetsi ndi umukoseye, nkabona abagore batotezwa n'abagabo, nkabona abantu babakene muri village ntwara canke mu ma village nagenda ndacamwo. Nabaye n'umuganga, sinabaye muganga, ariko nyene narakora kwa muganga, kubera abadogita abaganga baratandukanye. Nshobora kuvuga ngo nabaye muganga ukumva ko nabaye dogita, oya. Ariko narakora kwa muganga, kandi nkakora ku by'ubuzima, nyene nkatanga ibinini, nkatanga imiti, ibintu nk'ibyo. Rero narabonye abantu baba bakeneye kuremeshwa.
naragenda mu mavirage nkasanga hariho umudamu yagiranye ikibazo n'umugabo yakubiswe yagize iki. Ndazi mu village natwara hariho abamama bakubitwa nkaza numva abantu baje kumpamagara ati koseye ingo uze kuraba naka agira yicira umugore mu nzu yase kutwumva ibintu nk'ivyo. Rero nzi abantu benshi bagiye bahangayika bababaye nkabaremesha bikabura ahubwo hari ibindi bintu niyumviriye. Bana b'Imana, narabaye ahantu hitwa mu Giteranyi. Mu Giteranyi ndibuka, usibye ko ntobavuga amazina kuko hariho abanyumva, hariho nabo twama tuvugana. Ndibuka hari umudamu umwe umugabo yakunda gukubita kweri. Rero igihe kimwe umugabo amukubita, uwo mudamu yari afise inda y'imvuka, aramukubita. Rero twakunda kurima imbere yabo, ndagendayo mbona umugore ntava mu nzu, amaguru yabyimbye, umubiri wose wabyimbye kandi afise inda y'imvuka. Nukuri ndamushuririza amazi, ndamukanda, ndamuremesha, ndagira iki. Rero ibyo binyibukije ukundi kuntu yaza naho naba ngoje kuraba wa mukobwa wo mwana akatuganire, cyane nkagenda ngiyeyo gukora akaza kanganiriza, cyane nkagenda ngiye kuraba umukobwa wiwe tukaba mu byo kuganira, akavuga ati naragushimiye uracyari umwana ariko niyumviriye ukuntu waje, akaba ari wo undenza ko agashambara umugabo yagira nyice, akaba ari wo unkanda ukiri umwana, ati wowe uri umwana, uri nk'umwana wanje. Uwo mumama rero agahora ntekereza ibyo ukuntu umugabo wiwe byari, ahubwo ya mugabo ni birebire. Rero ibyo byose ni ibintu ndiko ndababwira bijanye n'izaburi. Kandi uwo mugore n'uwo mugabo yari umugore n'umugabo batoranye ngo ari inkumi n'abasore, mbere ngo baturuka muri Kayanza bakaba bimukiye za Giteranyi. Ariko ndavya amarira n'amarushu uwo mudamu y'abantu, haragira naho umugabo atari ubundi mugabo agakubita uwo mugore atanamutahira akazi yavuye agiye gukubita uwo mudamu. Twari tuzi ko atobyara umwana akomeye, ariko kubw'Imana yarabyaye neza uwo mudamu. Rero ugasanga umuntu ararushe, arababaye, nababwiye iki gisabisho si icy'umuntu gusa yabuze ibyajya canke yabuze ibyo yambara. Hariho umuntu aba mu magorwa n'amarushwa, akabura amahoro, akaburitira akarara adasinziriye. Nkiri no ngaha je mama wanje yambyaye, hari igihe kenshi wasanga ariko ahangayikitse arira, tukarara mu ngundu y'ibitoke, kandi papa afise imodoka, afise imangazini yuzuye ibintu. Mama bamubona bazi ngo ni mukabose, ariko akamana amaganya, akamana agahinda kubera umugabo amufata nabi. Hari aho yamutoteza ngo ntiyize, hari aho yamutoteza ngo yabyaye umukobwa gusa. Mugabo ndashima Imana ko amateka ya papa yageze hagahinduka, bakubaka neza na mama. Rero bana b'Imana, ukajya ibyo kujya uri kurabikororeramwo amosozi, ibyo uri kurajya byose ukajya kubera inzara n'agahinda n'intuntu. Ndakuremesha rero wowe wese, waba uri umugore utotezwa n'umugabo, waba uri umumama umumama gusa, waba uri umuntu uwo ari we wese uhangayitse n'inzara, kubera n'abapapa barahangayika. Umugore akagutana abana kandi atari ukuri umugabo gito, ahubwo ari kubera umugore gito agiye mu bandi bagabo, cyane se akaba ari umugore yatotejwe n'umugabo. Haba ku mpande zose haraba ingorane. Uze wibuka gusenga Imana, niwabona uwo byasikiye umuhanure gusenga, unamufashe gusenga, umufashe. Jeno nzi byinshi bana b'Imana, mubona niyo Yezu yantoye kuvuga ubutumwa bwiza.
n'ubu ndi ngaha muri iki gihugu nzi abantu benshi tuganira cyangwa twagiye tuganira bari mu bibazo kandi nkabaremesha benshi nkababwira ingene bagomba kubyifatamo kandi bikateba bikagenda neza. Izera Imana. Imana yonyene niyo yo kumva igisabisho cyawe, yo kubona n'amagorwa yawe. Ariko hariho n'abandi Imana izokuzanira nk'abamarayika bakakwitaho, bakakugirira neza, bakakuremesha. Aha 11 kubera ishavu ryawe n'uburake bwawe kuko warankirije uranjugunya. Ubu yiyumvira ko Imana yamujugunye. Ni bya bihe nanje nabayemwo nageraho nkibaza ko Imana yanjugunye. Nkibaza icyatumye je mva mu bana 11 nkaba ndiko ndahangayika ndi umwe. Abene wacu na papa na mama barakize bibereye mu muji Ngozi, naye ndiko ndakubitikira Tanzania, ndiko ndagorerwa muri Tanzania. Nkibaza igicumuro nakoze ku Mana cyatumye Imana injugunya ikampeba. Ariko ntabwo kiba ari igicumuro wakoze, ni kubera Imana irakureka. Hari ibintu Imana ikureka bikakubako, abisi bakagufata uko bishakiye, ariko akaba ari wowe uzoba igisubizo cy'abandi, cyangwa akaba ari wowe uzorokora babandi banakugiriye nabi. Kuko jewe abatari bake mu bo twabanye za Tanzania mube bamwe mu bagiye bangirira nabi twarasabanye imbabazi turamahoro, n'abandi ntazi byabo. Ariko icyo no kubwira cyocyo cyangwa batobyubahuka, ariko icyo no kubwira cyocyo komera mu bigerageza uzohura nabyo byose, uzukomere. Imana niyo yonyene gisubizo cyawe kandi izokugirira neza. Abakuvuze nabi cyangwa abakwanse batangaye, wari bwabona umwasa gucira icyobo azi kugomba kukigwamwo, mugabo Imana igaca kanzu ukabukirenganya, hanyuma akaba ari wakigwamo. Ibyo byose birabaho kandi je byarambayeko. Imana yo mu ijuru iguhe gutahura cyane. 12 ubuzima bwanje bumeze nk'igitutu kiyonga kandi naragariye nk'icyatsi. Ubuzima bwiwe bumeze nk'igitutu kiyonga. Igitutu rero kiragenda nyene kikayonga ntiwongere kukibona. Cyane ibyatsi biraragarira, hari ibyatsi bikubitwa n'izuba ntibyongere no guhembuka. Ariko nyene niko yari karabwira Imana, kandi natwe biza bidushikako. 13 ariko weho Mukama wama imyaka yose, niko kuri Imana yama imyaka yose yamaho. Ibyo twikoza, ibibi tugenderamo, ibyiza tugenderamo, amakosa dukora, ibyiza dukora, ibyo byose Imana ibirikira biraba kuko yamaho kandi zamaho. Imbyaro uko zigenda zirakurikirana zama zikwibuka ngo imbyaro iyi Zaburi ni ya kera Yesu ataraza mu isi, ariko imbyaro ziguma zibukanya. Abana banje ndabigisha gusenga, nkababwira ibyiza Imana yangiriye. Hari abo mba ndiko ndiganira ibyanje muri Tanzania, nabereka n'udufoto twanje muri Tanzania, nabereka n'utuzu nagiye ndabamo kuko hariho zimwe ifoto fisi. Bakira mama ni ukuri koko mama ego bakaraba nyene bagatwenga bakumva kumenga ibyo ntibyabayeho, ariko byarabayeho. Umwana mukuru arababwira bakamenya bakumva nyene. Rero bana b'Imana, Imana yo mu ijuru ntayidakura umuntu. Imana irakura uwicaye ku cyavu ikamwicara ikamubikoma ngoma. Imana ntayitazogukura nyimba wihebuye, suraremesha abagizi bihebuye. Urahaguruka ukagirira ikigongwe Siyoni. Ngo Imana irahaguruka ikagirira ikigongwe Siyoni, ariko nitwumve ngo ni Siyoni iriya ego uyu yarabivuga yitwaje igice yararimo. Ariko Imana izogirira neza Burundi,
izogirira neza umusozi uriko, izogirira neza isi yose, mugabo ari uko abantu babisabye Imana. Canke wowe Imana izokugirira neza ari uko wabiyisabye, kuko hari abantu Imana itera umugongo, kuko nabo bayiteye umugongo. Uteye umugongo Imana nayo ikanga kukumva, kuko hari igihe cyo kuyigirira impuhwe, kuko isango ryageze. 15 nkako abasabyi bawe barakunda amabuye yayo, ivu ryayo rikabatera intimba. 16 amakungu rero azokubaha izina ry'Umukama, ngo amakungu azokubaha izina ry'Umukama. Aho umuntu bidakenewe sindahatinda, aho bikeneye ndahatinda. Abami bose bo kwisi bubahe ubuninahazwa bwawe, ngo abami bose bo kwisi bazubaha ubuninahazwa bw'Imana. Niko kuri. Hari abami bumva ko biteretse ku butegetsi, canke bumva ko ibyabo byarangiye babayeho banezerewe, ariko yanka byakunda. Naho yoba ari umwami ameze gute imbere y'Imana, umwana mutoya angana n'uwo mwami. Naho yoba ari igihangange kimeze gute imbere y'Imana, kandi bigahimba ugasanga uwo mwami ntiyubasha Imana. Imbere y'Imana abayeho byo, abayeho mu muriro. Umukene Nyarucari yari yaragowe, akaba ari we Imana yipendekeza. Turabizi kumworora Lazaro n'umutunzi. 17 nkako Umukama agiye gusubira kubaka Siyoni, aheze yibonekeze mu buninahazwa bwiwe. 18 ahindukire yumvirize igisabisho c'abarushwa, ntagaye igisabisho cabo. Murumva kakajambo bana b'Imana. Imana ihindukire yumvirize igisabisho c'abarushwa. Nimumva ko Imana yumvirize igisabisho c'abarushwa, ntagaye igisabisho cabo. Imana ntigaye igisabisho c'abarushwa. Igisabisho c'umurushwa rero Imana iracyumva, kandi Imana irakishura, kandi Imana yiteguye kwama igirira neza umurushwa uwo ari we wese aciye bugufi imbere y'Imana. Imana iraguha ubutunzi uciye bugufi. Wari umworo ruhebwa, abantu bose bagucako bakakugayanguranuka, bakagufata uko bashatse. Imana ikabizungurutsa ikabihindukiza, ukisanga uri hejuru. Imana yagushize hejuru, ujya wicaye ku meza, urira ku meza. Hari abantu bamwenzi Imana yazanye hano muri Australia, kubera barabarushwa sana muri za Tanzania, kumbure no mu Burundi. Ariko iyo yabashaka nko kujya bakavuga ati bicare hasi mu kujya canke se bige, yavuga ati batereke hasi sana, yavuga ati sishobora nabukebuke, sinzo kugira nicara hasi je ngo ndiko ndarira hasi. Nzoza ndarira ku meza, kuko Imana yampaye kujya nicaye ku meza, nicaye ku ntebe kandi ndire ku meza, kuko Imana yarabimpaye. Rero hari gihe none bana b'Imana, jewe zipora sinize, sinarinzi ko Imana yonterura ikankura mu mikaritusi raho yo muri Rukore mu mashamba raho, ngo inzane muri Australia intereka ahantu mbona amatara uko shatse, canke ndayacana uko shaka, ngo nicare mu nzu nziza canke Imana ni Imana. Imana ikura ku cyava bicaye ku cyavu, ikabicarika mu bikomangoma. Mu bana twavukana twari abana 11, mugabo Imana yarantetesheje irankura muri biravuga ati nzokwereka ibihugu n'ibindi bihugu. Kumbure nabo muvukana bazogirira umugisha kuri wewe nabo, kuko ego mubo tuvukana hari abamaze kuza baraja mu bihugu bitandukanye.
usibye ko kuza kwanje kwino nazananye n'umuhererezi, yari umuhererezi wacu akiri umwana mutoyi, namureze ari imfuvyi abavyeyi bapfuye. Ariko ubu Imana n'igitangaza, yari imfuvyi nawe uwo mwana yari yarakubititse yarahangayitse, mugabo ubu mu Burundi ariko arakora iby'amateka, arubaka amazu, mbese wari we wese akavuga ati ego uyu muntu yarakenewe mu gihugu cy'u Burundi mu gihe nk'iki. Kubera iki? Kubera Imana. Harabamubona mu Burundi bakavuga kajya kari kagahungu kabura abavyeyi kirirwa karayerera mu isoko gatoratora n'ibiki n'ibiki, ariko kubera Imana yarabihinguira bihindukiza, ubu nawe afise kumbure aho yigejeje, canke arashobora gutanga akazi ku bantu barenga igihumbi, aratanga akazi ku bantu barenga 100. Kubera iki? Kubera Imana. Imana rero nimba wihebuye ukabugiza Imana ukumviriza aya majambo ndiko ndavuga, uvuga ati nta Imana idakura umuntu. Nazi Paul yaramukuye mu bugaragwa bwo muri Tanzania, ati na wa mwana bavukana yari imfuvyi yabura abavyeyi agifise imyaka 5, agahangayika, ati nawe ubukumbe no mwisi ahatari hacyarazwe. Rero nta Imana idakura umuntu nshuti yanje. Nawe wabura umukecuru, nawe wabura uruhinja, hari abana batabwa n'abavyeyi bakiri uduhinja, canke se abavyeyi bagapfa. Twebwe mu muryango wacu turarera, turafise abana twitoreye ari udupfuvyi canke nyene ari ngorane, mugabo harimo abana tumaze kwegeza haruguru bakuze. Hari wenda ntibyari bikenewe ariko numva nyene binjemo ndabivuze. Mu muryango wanje, mu muryango mubo tuvukana na jewe ndimwo, turafise abana b'imfuvyi bari imfuvyi, ariko ubu bameze nk'abavyibagiye kubera Imana yabahinduriye ubuzima. Hari abo tuganira bakambwira ati nukuri hari igihe bindenga ibyambaye ko, hari igihe bindenga. Kubera iki? Kubera Imana. Nawe rero niba wumviriza iyi audio cyangwa ubonye iyi video, uri umuntu atangorane ufise iby'ujye, ufise n'ibyo umena, uze wige kugirira neza umuntu umwe canke nabangahe bivanye n'ubushobozi ufise, kandi uze wige kuremesha abahangayitse, uze wibuke kubabwira ko Imana atanahamwe idakura umuntu, imfuvyi, umupfakazi, umupfakare, uwatawe, umukene, uruhijwe, abo bose Imana ibitaho. Hari ibintu Imana ireka bikakuba kukaba imfuvyi ukankwa n'umuryango kugira uzokorera Imana mu gihe uzoba umaze kwegera haruguru. Iyo ntaho ari uzobwira abagenzi bawe kugira abagenzi bawe baze bareme. Reka tubandanye. Ahindukirira ibyo bazobyandikira abazovuka hanyuma, kandi igihugu kigiye kuremwa kizohayagiza umukama. Ubwo uyu muntu yarabona ati nubwo Siyoni hari harabaye ibigeragezo canke se ibyo yari karabona mu gihugu, canke se ibyo yibonako, yarumva ko hari igihe Imana izokumva ayo masengesho, ibintu Imana ikabihindura, ibintu bikamera neza. Hari igihe haba ku musozi runaka ashobora kubika icyago cyangwa ikibazo, ariko abantu babo bakavuga ati nubwo bigenze uku Imana uwo musozi izongera ubugire neza. Je nibuka mu Burundi mw'iyi misi ariko nabonye umusozi
watembye n'ibitoke byose n'ibiki byose, ariko buriya abaho nabi ibintu byononekaye bazoze baraja ku mavi basenge, Imana izongera ibagirire neza. Muri iki gihe hari ibintu byinshi biriko birashikira isi kubera abana b'isi twagiye twifata uko twishakiye, ariko Imana iri kumwe natwe. Nubwo hariho ibitubako nk'uko Imana iri kudukebura, Imana irashaka dusenge, Imana irashaka tuyihe icyubahiro cyayo, Imana irashaka tuyubahishe mu bantu tuvuga ubwiza bwayo. Hirino ngaha bise nibuka umuzungu twamye tuganira mvuye gusenga, duca dutangura kwivugira iby'Imana, iby'ibitangaza twabonye Imana idukorera. Rero ni byiza ko duhura n'abandi tukababwira ibyiza Imana idukorera, cyangwa Imana yadukuye. Tuze turaremeshanya, nturemeshanye nujya gusa munganya ubushobozi. Uwari we wese wo muremesha, kuko hariho umuntu agira amafaranga mugabo akabura amahoro, hariho umuntu agira ibyajya mugabo akabura habirira, n'abandi rero baba mu ngorane kuko atani icyo bafise. Abo bose barakeneye kuremeshwa, barakeneye kubafasha gusenga. Dusengeranire, twikoreranire imitwaro. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.